Hello guys, muraho mumeze neza. Twizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss namana beteguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero nashoboye kubategurira ikiganiro kijanye n'uburyo umugore atanga igituba neza mu gihe c'imibonano mpuzagitsina. Ntarabandanya ngomba kubibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kuri channel ya Ivy'iwacu TV kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro byacu muzokwame mubibona atakibagoye. Hanyuma twongera kubasaba gusharinga mu nshuti. Uyu munsi rero ngomba guhagarara cyane uburyo ushobora kugitanga neza. Byukuri turiko turabiraba canke tuvyihweza, iyo utanze igituba neza umugabo aragukunda. Iyo utanze igituba neza bituma umugabo akwiyumvamwo. Hari ibintu akenshi dukunze gukurikirana ugasanga swati umugabo ashobora kuba yarabanye n'umugore mu nzira nyinshi zitandukanye. Murabizi neza yuko inzira abantu bahuriramwo zose ni inzira nyinshi zitandukanye. Okay, murashobora kuba mutahuriye mu rukundo komtere nkuko abandi babigenza, ugasanga habayemo bya bindi byo guprofitanana, ugasanga gutyo muragiye kubana. Noneho mugiye kubana kugira uyu mugabo azokwiyumvemwo, iyo habaye kumubanira kuri iki gikorwa c'imibonano mpuzabitsina kandi mwahuriye muri iyo nzira, ntimwakundanye. Hari abana batigeze bakundana, ugasanga by'ukuri ntibigeze bakundana, mugabo ngo ngaho birashitse murabanye. Rero mugiye mutagiraniye amarangamutima, hanyuma ukaca wisanga uyo muntu murabanye. Ushaka rero yuko ibintu biheza bikagenda neza, koresha kwiyorohereza no kukimuha neza umugore. Iyo ukoresheje kugitanga neza, turashobora kuba wowe umugore ari wowe wari ufise urukundo rwinshi cyane ku mugabo. Umugabo mbere ugasanga wewe nibibaye tu, ariko wowe nk'umugore ugasanga niwe wakunze umugabo cyane, cyangwa umugabo ugasanga niwe yakunze umugore cyane. Ibyo bibaho. Rero mu gihe wowe umugore ari wowe uzi ko ufise urukundo rwinshi ku mugabo, kugira ngo umuprofite uno mugabo, menya neza ko hari igikorwa kinini kinakomeye utegerezwa gukora, n'ahandi gikorerwa atari ku buriri. Ibindi bikorwa byose urashobora kubikora, ilevreke ushobora gukora ibindi bikorwa byose, mugabo utibagiye igikorwa c'imibonano mpuzagitsina nico kiza mbere. Mu gihe rero ari we ufise urukundo rwinshi ku mugabo wawe uri umugore, gerageza rero uburyo bwose bwo kumwiyegereza kugira ngo uno mugabo mufate. Uno mugabo nawe hageraho yumva yuko yagukunda. Hari igihe urukundo ruza gahoro gahoro. Urashobora guhura n'umugabo ugasanga nta rukundo agufiseko, mugabo tujya tuntu nyene ugenda umukorera, tujya tuntu nyene kujya kuntu ugenda umwitaho, byonyene bigatuma umugabo atangura kugenda ariko aragirane azamura amarangamutima kuri wowe bivanye n'uburyo uvyitwaramo. Mugabo mu gihe uzi neza yuko uri umudamu, ukabuzi uyu muntu twahuye mu nzira iyi n'iyi, edere nije namukunda, wewe nubwo yankunda byari nyene bisanzwe tu, sibyo? Hanyuma mwamara kubana mu rugo, nawe ukacugerageza kwifatafata, ukagerageza kumwereka ko umumenga ntumwitaho, ukagerageza kumwereka ko umumenga uri sindabinezwe. Byukuri ibi biri mu bintu bituma uno mugabo nagwa rundi rukenya ragofiseko rugenda rugabanyuka kugeraho ruhera burundu. Hari ababana mu rugo ugasanga nta no rukundo bafitanye, rwaraheze burundu, rwaraheze pe. Kandi ibyo bintu bibaho kandi birashika, sibyo? Rero kugira ngo rero uzamure urukundo, uretse n'aba bantu baba barahuriye mu nzira nk'izo, nubwo umugabo yoba yarakurongoye agukunda by'ukuri, amarangamutima yiwe yumva ko yahereye iwawe, birashoboka kuvomerera runo rukundo tuvuga, n'ahandi ruvomererwa atari ku buriri. Ntiyagire umuntu azobahenda. Iki kintu nimba tukivuga nuko tugifitiye icemezo. Imibonano mpuzagitsina niyo ihuza byose, niyo ituma urugo rwubakika, niyo ituma umugore n'umugabo babana, niyo ituma umugabo arongora, niyo ituma umugore arongorwa, nta n'ikindi. Okay? Rero mu gihe yagutwaye agukunda, hanyuma ukaca umufata ukaca umufatiye bisanzwe, ukigira sindabinezwe, ya mishingano yawe nk'umudamu mu rugo ukanayibagira gose, ibi biri mu bintu bitangura kugabanya rwa rukundo.
ashobora kuba yaragukunda by'ukuri muga bitewe n'uburyo uvyitwaramo uri umugore bigatuma rwa rukundo rugenda rugabanuka ukazokwisanga waranaheze asigaye akunda abandi buhanzi. Okay, rero nahandi urukundo ruvomererwa atari mu mibonano mpuzabitsina. Iyo wamuhaye umugabo wawe igitubo kakimuha neza bigwiza urukundo, bituma umugabo nubwo yaba ari ku kazi akwiyumvirako. Okay, ugasanga ari ku kazi mugabo gutyo agafata na telefone yiwe akandika SMS na ntonya ati sheri bite wiriwe neza abana baraho kumbure namba muba mwamaze kubyara abana sinzi, ashobora kukwandikira akubwira ati abana baraho mu rugo bimeze bite, kugira ngo yumve ijwi ryawe tu aba agukumbuye. Rero hari abagabo badakumbura abagore babo bitewe nuko baba babanye mu rugo, bitewe nuko baba babona yuko batabitaho batabitaho vraiment, ugasanga by'ukuri urukundo rwaraheze ntanafise n'ikintu ashobora kuba yo kumburira ku mugore wiwe. Iyo rero ubanye n'umugabo mu buryo atani ikintu na kimwe ashobora kuba gukumburirako mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina, by'ukuri byo bituma urukundo rugabanuka. Okay, hari umugabo amaswingi y'abagabo aza kwinshi, buri umugabo wese arafise swingi ziwe. Hari umugabo ashobora kugukumburira karore swati hajya muri gukora imibonano mpuzabitsina kujya kuntu utaka. Hari abagore badataka baguma nk'ibimeme ku buriri batanavuga, niyo umugabo amuryoherereje aguma hoze. Ni gute umugabo yamenya yuko ari gukora ibintu bimeze neza? Okay, hajya imibonano mpuzabitsina ibyoshwa n'ibintu byinshi. Uzurabe akenshi n'imboga kugira ngo ziryohe uri guteka inyama. Okay, iyo uzitese n'amazi yonyine agaragara n'umunyu, hanyuma ukazirya n'uwazitese ashiramo agatomate agashiramo ibirungo agashiramo nyene ibirungo byose bikwiye, haba hariho difera. Okay, haba hariho difera. Ujye yazitese neza akazihingura agashiramo ibirungo, usanga zino nyama zifise indi odeur nziza, ugasanga zifise akandi kamoto keza cyane. Okay, mugabo wa undi yazitese n'amazi n'umunyu gusa nyene haba hari bitandukaniro nawe ucuvyumva. Rero nico kimwe n'iyi mibonano mpuzabitsina. Iyo washizemo bya birungo, ibirungo tuvuga hano n'ivyahe, hariho ugutaka mu buriri. Umugabo muri gukora imibonano mpuzabitsina yaguteguye, wamushize muri mood nawe akagushira muri mood, hajya rero atangwa igikorwa habaho gutaka. Sibyo gutaka. Nibaze iyo ndi kuvuga gutaka hariho n'abatazi gutaka. Arashobora kuba yariko arayishirayo ukamubwira sheri nukuri yo uraryoshe sheri nukuri urandyoheye, ukavuga utujambo turyohera amatwi sheri by'ukuri aho nyene shiraho nyene sheri nukuri ndumva ko ndabyishimiye sheri nukuri sheri ni wowe uri umugabo wenyene mu bandi bagabo bose sheri nukuri sheri. Aho ni mu mwanya w'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Tinkorera gutya sheri yo zamura sheri oya sheri kurayo nyaza sheri, ukamurongora mu gikorwa. Okay, hari naho umugabo ayikurayo kandi aho hantu yariko aratumbereza uwo mugore ukumva ko usoserewe kandi uryohewe cyane. Ariko rero hakageraho umugabo ayikura aho hantu kandi ari ahantu wageze nyene wumva ko uburyohe bwakubanye bwinshi, ariko kutavuga kwawe ukaca usanga umugabo agiye gukora iby'amafuti. Kumbura umugabo ahagiye kwishira na handi hantu hatajanye na hahandi wari kuraryohererwamo. Why udashobora kumubwira toya sheri igumiza aho nyene ndumva ko ndyohewe aho nyene bandanya. Kandi iyo namubariye gutyo by'ukuri sheri wawe ategezwa kwigumiza hahandi, kuko aba yumva neza yuko aho ariko arayitumbereza niho wumva ko uburyohe buri. Ariko mu gihe wahoze ntabyo amenya, arashobora mboswati murashobora kuba muri ko murakora position. Ibi tuvuga vyamaho mushobora kuba muri ko murakora position yo kugarama. Rero muri iyo position yo kugarama hari ukuntu umugabo aba yakubwiye hejuru, hanyuma ugasanga yashizeho igitsina ciwe indani akagishira ahantu heza cyane wumva kuri kuryoherwa. Okay, hanyuma mu mwanya
uri kuryoherwa aho hantu akanayikurayo wowe wumva ko uri kuraryoherwa akakubwira duhindure position noneho agukiye muri mudu kandi wari kuraryohererwa aha hantu rero kugira uno mugabo amenye ko hajya ahantu yarari hameze neza ni igikorwa cyawe wowe umugore kuvuga ati sheri oya tubanza tugume ngaha kwanza numva ndiko ndaryoherwa sheri gumizaho nyene sheri by'ukuri numva ndi kuryoherwa hano hantu gumizaho nyene bitewe nuko umurongora mu gikorwa mukarongorana mwese okay kuko umugabo iyo utari kuramurongora mu gikorwa ntamenya wowe umugore kuri kuryoherwa cyangwa kutari kuryoherwa urumva rero yuko biraryoshe kuba umugore urongora umugabo wawe mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ibintu byo guhora bigahagarara uyu n'umugabo wiwawe mubanye igihe kirekire arakuzura muzi wayi kumugirira isoni iyo hageze muri iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina erekana ubumenyi bwawe wa mudamu nutabwerekana umugabo azosohoka hanze ahure na zandaya zimwereke ingene bigenda by'ukuri ntazogaruka iwawe cyangwa nubwo azogaruka wo muzoba mupfa kubana bya bindi byo kuvuga ati gupfa kubana n'umuntu okay no gupfa kubana n'umuntu mugapfa kubana mugabo afise abamuryoherereza hanze kubera iki wowe ntabyo ukora uzoreka kubikora abo hanze bazobigukorera bagore beza nimba mukenera kubaka ingo zanyu by'ukuri haguruka mube maso na mugabo adashima adashaka keya mu rugo rwiwe mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina nta mugabo n'umwe adakenera keya iyo uri kuraryoherereza umugabo wawe muri icyo gikorwa aragukunda cyane aravuga ati ndafite madame arumva neza ko akuryohererewe niyaciye ahantu akabona akantu keza arakakuzanira niyabonye abandi bakobwa mu makampani kumbura ashobora kuba afise akazi keza akabona abandi bakobwa beza bambaye ukuntu ntibamutera ntabwo abumvira ameru kubera bavuga ati ndafise icoma mu rugo rwanje ndafite umudamu wanje azi gukora bien azi gukora neza bituma umugabo atanakuvanga kuko ntaca kuburanako kenshi rero nkunda gutwenga iyo ndi gukurikirana abadamu banca inbox bansaba impanuro ugasanga umudamu abwira ati jewe umugabo wanje aje hanze mugabo ndagerageza gukora ibintu byose bishoboka ndanamubaza ati mbesheri nigiki wamburanye hari abagore benshi bakunda kubaza ico kibazo iyo umugabo yasohotse hanze akagenda hanze ukaza wumva avuga ati sheri nukuri ndagusavye mbwira ikintu wamburanye mudamu mwiza ndakubarira umugabo arinze ajya hanze aba afise ico yakuburanye kandi gikomeye cyane ikintu yakuburanye nuko nyene umwirengagiza ku buriri udashaka kumukorera neza udashaka kumva yuko ibintu mu byumva kumwe yakubwira hindukira yakubwira sheri ngomba kugusoma ivyo sindabikunda yakukora ku mabere ukamwiyambura ugashaka gusa kore ko hanyuma cyatangura igikorwa no umugabo ashaka umwanya umwidegemje ku mubiri wawe mu gihe mutanguye rero igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina yinjire neza yumva yuko aryohewe kandi umugabo aryoherwa hajya akwinjiye muri umudamu akabona ko nawe binezererewe ariko mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina abona ko ushavuye nyene arapfa gukora kuko yamaze gushukwa wewe ni ngombwa akore kugira ngo averse ariko nawe ntabikora yishimye nahandi rero urukundo rugwira canke nahandi ushobora kuronka urukundo atari mu mibonano mpuzabitsina ino mibonano mpuzabitsina ituma umugabo wawe akwishimira ituma umugabo wawe yongereza volume mu rukundo ituma umugabo wawe akurutisha abandi badamu bose sibyo ariko ugize erere mu buriri ukagira erere mu buriri by'ukuri ibi biri mu bice intege abagabo biri mu bice intege abagabo okay ngoma ndagwa karorero nubwo umugabo yoba aja hanze mugabo akabona ko nubwo agiye hanze ibyo bamukorera hanze nawo mu rugo rwiwe abironka baba mara ibyo bari baramukorera mugabo no mu rugo rwiwe akabona ko abironka ibyo byonyene n'isomo biramwigisha bigatuma umugabo ahinduka bavuga ati none ntanga amafaranga nje hanze gukora iki ibi muri kunkorera no mudamu wanje arabinkorera gutyo bigatuma wowe guha icubahiro madamu okay mwige rero uburyo bwo gutanga igituba neza ku bagabo banyu bizotuma umugabo akugirira icizere bigatuma umugabo agukunda cyane bigatuma umugabo akurutisha abandi badamu bose bo hanze
iyo umugabo agiye ukamubaza ati nigiki nakuburanye nuko aba yarabonye ico yakuburanye. Gira neza mudamu kugira umugabo azokwame yibuka ico wamukoreye kizotuma niyagiye hanze acibuka, niyagiye kuri babandi yibuka ati umudamu wanje ahora nkorera byiza. Okay, nimwirekureho. Ibi biri mu bintu bigwiza urukundo, sibyo? Ego hama murakoze cyane ababandanye badukurikirana, abaza gukurikirana ino video bose, abadamu na cyane by'ukuri gerageza mukore nk'uko mpejeje kuvuga, muzobona itandukaniro. Murakoze cyane, Imana ibahezagire cyane, naho butaha, bye bye.